As-tu déjà entendu parler de Jésus? Comment est-ce qu'il vint sur terre? Et par son grand amour, nous a guéris et a pris sur lui nos maladies. Comme le monde était dans les liens de Satan et sa malice, Jésus a guéri les malades et il est encore le même aujourd'hui. 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 Oui. Il a guéri sur terre. Il est encore aujourd'hui le même. Vois comment le peuple se rassemble autour de ce saint homme. Comment est-ce qu'ils apportent leurs malades. Et tous ceux qui vinrent à lui, qui étaient-ils? Vois comment il les regardait pleins de miséricorde dans leur détresse et leurs besoins. Il les a tous appelés à venir à lui. Et il les a guéris tous. Bose yarabakijije aracari wa wundi uyu munsi arakiza ingwara zose. Igihe yari hano ku isi yakunda gukiza kandi n'uyu munsi aracari wa wundi. Mbega nivyo ko Yesu akiza? Abagwayi baza kuri we, imyitwarariko yose gukekeranya. Mwene data muzanire imyitwarariko yawe, azohindura byose kubw'ubuntu bwiwe, kuko aracari wa wundi uyu munsi. Aracari wa wundi uyu munsi. Aracari wa wundi uyu munsi. Ego igihe mu gihe yagendera hano ku isi yakunda gukiza kandi ni wa wundi n'uyu munsi naho. O mukundwa Yesu, urukundo rwawe ruracari ko rwari rumeze kera ku bantu bose. Mwe nimukurikire umuhamagaro gusa w'ijambo ryiwe, mumuze ko n'uyu munsi ariteguriye kubakiza ingwara zanyu zose. Aracari wa wundi. 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 Igihe yari hano ku isi yakunda gukiza. Haleluya, indirimbo yumvikana n'umunezero. Ukwizera kuraririmba intsinzi mu mwami, intsinzi mu mwami. Nubwo ibishuko biba bigoye wizigire umwami. Haleluya, kuko kwizera ni intsinzi. Haleluya, ukwizera ni intsinzi. Yanesheje ibiri mu isi byose. Girira icizere umwami n'ijambo ryiwe
mpamagara mu ijambo ryiwe intsinzi mu mwami, intsinzi mu mwami. Amahoro yuzuye ubu umutima wanje, umunezero mu kibanza cyahari umubabaro w'icaha. Intsinzi mu mwami, intsinzi mu mwami, intsinzi mu mwami, intsinzi yuzuye. Haleluya. Narabohotse kuko ukwizera ni intsinzi, icubahiro n'ubwiza. Haleluya. Yesu ni gwanje, nanje nduwiwe. Garagaza ukuboka kwanje n'umunezero wuzuye, umunezero shikaniwe Imana. Intsinzi mu mwami, intsinzi mu mwami. Nubwo umwansi amera nabi, nzomwizigirwa gushika ku rupfu. Intsinzi mu mwami, intsinzi mu mwami, intsinzi mu mwami. Ego, intsinzi yuzuye, intsinzi yuzuye. Haleluya. Narabohotse kuko ukwizera ni intsinzi, guhimbazwa, ishimwe no gusengwa. Yesu yasoje vyose ku bwanje, ku bwanje. Igihe nzoba nesheje, ndangije urugendo, nesheje umwansi, intsinzi mu mwami, intsinzi mu mwami. Hazokumvikana kandi iyi ndirimbo. Haleluya. Intsinzi mu mwami, intsinzi mu mwami, intsinzi mu mwami. Ego, intsinzi yuzuye. Haleluya. Ndidegevya kuko kwizera ari intsinzi, icubahiro n'ubwiza. Haleluya. Byose yabisoje ku bwanje. Ego, ku bwanje. Bene data, duhagarare turabizigirwa ko vuba tuzoja muhira. Nubwo ibihuhusi n'imiyaga bihuhuta, vuba turaja muhira. Hasigaye igihe gito, mwikorere umusaraba, mukorere. Ubwiza buzokwakaka ku bwacu. Bene data, tugube turabizigirwa ko vuba turinjira muhira. Aho tuzobona Yesu, tuzobona Yesu dusuye mu rugo. Tugume turabizigirwa kuko vuba tuzoja mu rugo. Oh frère, même dans les douleurs, bene data, no mu bibabaro vuba tuzoja mu rugo. Hasigaye igihe gito, tube abizigirwa, tuba bizigirwa mu rugamba. Vuba tuzoja mu rugo. Hasigaye igihe gito, rero mushishikare, muhagarare neza. Hasigaye igihe gito, mukorere neza umwami. Bene data, tube abizigirwa ko vuba tuzoja mu rugo. Tuzobona Yesu dutashe mu rugo. Turashaka kuba abizigirwa kuko vuba tuzotaha muhira. Bene data, tube abizigirwa, tugwane turabizigirwa kuko vuba tuzotaha muhira. Ntimunige nkemu kuko vuba turaja mu rugo. Hasigaye iminsi mike y'imibabaro mu mutima, hanyuma tuzoja mu munezero uhoraho.
bene data fidèles, tube abizigirwa car bientôt kuko vuba à la maison, tuzotaha muhira. nous verrons Jésus. Tuzobona Yesu, Nous irons à la maison. tuzotaha mu rugo. Aho rero tugume turabizigirwa, duhagare turabizigirwa kuko vuba tuzotaha muhira. Nous verrons Jésus. Tuzobona Yesu, Nous irons à la maison. Demeurons fidèles. frères. tuzotaha muhira, tugume turabizigirwa kuko vuba tuzotaha muhira. Bonjour frères et sœurs. Mwaramutse bene data na bashiki banje, no muri kino gitondo twifuriza bose ikaze mu izina ry'igiciro ry'umwami Yesu Kristo, umwami ashobore uyu munsi kuduhezagira bidasanzwe mu muziro w'ubuntu bwiwe. Que nous attendons de lui, Ibyo tumwiteze ko ashobore nous l'accorder kubiduha selon notre foi ferme. nk'uko ukwizera kwacu gushikamye kuri. Turabizi twese Tous ceux qui se sont connectés abari ku murongo mw'isi yose, et nous souhaitons aussi la kandi turifuriza nabo de plein ngo droit umwami ashikire ibyo afitiye uburenganzira, avec tous ceux qui croient sa parole, hamwe n'abizera bose ijambo ryiwe, qui l'accueillent, qui la reçoivent abaryakira bakaryemera, richement, abahezagire cyane, accepter abo comme une nourriture bemeye babimye nk'ibifungurwa bitegurirwa umuntu wacu w'imbere. que nous demeurons dans la foi Ni ibyangombwa ko tuguma tushikamye mu kwizera. pour nouvellement nous relever et nous vivifier. Umuntu nke ari ngaho kugira ngo aduhagurutse adukomeze. Twamaze kuririmba indirimbo nziza, Vous l'avez entendu, mwazumvise, niyumviriye que je veux rapidement revenir ko là-dessus. ngomba kubigaruka ko nihuse ngo haleluya. Notre cantique retentit avec joie. Indirimbo yacu yumvikana mu munezero, ni ukwizera kuririmba ng'intsinzi mu mwami, intsinzi mu mwami. Ukwizera Porte la victoire, kuzana intsinzi mu mwami, même si les attaques nubwo sont fortes, ibitero biba bikomeye, que l'ennemi umwansi akaba ashaka kuduhenda, ariko tuzoguma duhabwa inkomezi, intsinzi mu mwami, intsinzi mu mwami. Kandi duhagara ku musaraba w'igorogota n'intsinzi yacu yabereye aho. Rero yaravuze ngo birarangiye, biri ngaho ku bwawe no ku bwanje, byose byarasohoje, byarishwe byuzuye, nta gisigaye cyotegereza gusubira kurihwa. Indirimbo ya mbere ngo warumvise havugwa Yesu ingene yaje ku isi biciye ku rukundo rwiwe rurengeje, yikoreye ingwara zacu. Igihe yari ngaha ku isi yakiza abagwayi. Ngo ubu rero mu bihe byose bitandukanye n'ibinjana, abamwizera bagira umwimenyerezo mu gukira kw'indwara zabo. Aracari wa wundi uyu munsi, aracari wa wundi uyu munsi. Nivyo igihe yari hano ku isi yarakijije, aracari wa wundi uyu munsi. Hano dufise iryungane ngo Yesu Kristo ni wa wundi ejo, hahise, uyu munsi n'ibihe bidashira. Abaheburayo 13:8. Kandi ndemezwa yuko twese ibyo turabyemezwa, turizera ibyo. Twaririmbye mu ndirimbo ya nyuma ngo mwene data bumwizigirwa kuko vuba tuzotaha muhira. Ni neza nyine muri kino gihe ni byangombwa cyane ko tuguma dufatanije n'ijambo, tukaguma turabizigirwa, nubwo ibihuhusi bikubita hirya no hino yacu. Birashoboka ko imiyaga igatembagaza ibintu, ariko ikadutembagaza, ariko ntituguma turyamye hasi. Hari umwami aduha ikiganza akaduhagurutsa. Aho rero tuzobona Yesu igihe tuzotaha muhira. Tugume rero turabizigirwa kuko vuba bene data tuzotaha mu rugo. Ego turi hano, abene data no barabwirwa abashiki bacu ntibavuzwe, ariko nabo nyine babwirwa kuba arabizigirwa, bagwa mu ijambo ry'Imana. Imana iduhe twese ibishire mu mitima yacu, ishire muri twebwe ugushaka icoshika cose, ibyo dushikira byose nk'ibihuhusi, dushobore kuvuga tuti ego muyaga urahuha, rimwe rimwe uhuha cyane, ariko
mfise urufatiro mu bisi ibirenge byanje mu kwizera mu kwizera Mes pieds ne suffisent pas, mais les pieds de la foi. ibirenge byanje byo kwizera. Alors, ce fondement, Aho rero urwo rufatiro nous l'avons. turufise Même l'enfer peut se n'ukuzimu de nous. kurashobora kuduhagurukira, Tous les démons amadayimoni yose pourraient se jeter sur nous. akatwitako, Calme. tuzoba dutekanye, Et nous nous dufise mu maso hakeye. sortir de notre repos. Ntituzoreka ngo dukugwe mu buruhukiro bwacu, kuko turaba ku by'umwami yakoze ku bwacu Nous l'avons expérimenté. kandi twabigizemo umwimenyerezo. Turabizi yuko intsinzi iyo yaturonkeye, iyo yasohoje nayo ari gwanje. Nous voulons ensemble Turashaka twese hamwe chanter deux cantiques. kuririmba indirimbo zibiri. Lied 27 aus unserem Heft hier. Cantique numéro 27. Indirimbo ya 27. Est-ce vrai que Jésus mourut pour moi? Mbega nibyo ko Yesu yampfiriye Expier mes fautes. ngo agahongera agahanagura ibyaha byanje. Vers 27. 27 À la croix. Numéro 27. Mon sauveur mourut à la croix. ku musaraba umwami wanje yarapfuye kubw'ibyaha byanje, Son sang a coulé. amaraso yiwe ameneka ku bwanje, Sanctifié. none narejejwe. À la croix, Ku musaraba la lumière. wiwe niho nabonye umuco, umutwaro w'ibyaha byanje urakoroka. Et là, par la foi, Ni hariya kubw'ukwizera niho nahawe ubugingo, ubu ndanezerwa buri munsi. étant affranchi du péché, je Mbohowe ku caha, mbereyeho kugororoka, mon sauveur m'a kuko umukiza wanje yarancunguye sacrifié. biciye kubambwa kwiwe ku musaraba. La lumière, Aho naboneye umuco, mon cœur fut umutwaro wo ku mutima wanje urakoroka. là par la foi. Ni hariya mu kwizera niho naherewe Je suis kubona chaque jour. ubunezerwa buri munsi. Je m'abandonne à mon sauveur. Nihebera umukiza wanje kugira ngo mbe mu rukundo rwiwe. En lui, je suis plus que vainqueur. Muri we ndushiriza kuba uwunesha, Mon secours kuko niwe butabazi bwanje. à la croix où j'ai trouvé la lumière. Ku musaraba niho naboneye umuco, umutwaro wo ku mutima wanje urakoroka. C'est là par la foi que j'ai reçu. Niho ku musaraba niho nabonera, Je suis heureux. none ndanezerwa buri munsi. Où j'ai trouvé la lumière. Ku musaraba niho naboneye umuco, umutwaro w'ibyaha byanje urakoroka. C'est là par la foi que j'ai reçu. Naho kubwo kwizera niho naboneye, none ubu nezerwa buri munsi. Amen. Amen. Oui, c'est ainsi vraiment Ego mu by'ukuri niko bimeze. Ku musaraba a été accompli quand le Seigneur a dit c'est byarasohoje igihe umwami yavuga ngo birarangiye. comme deuxième cantique Nk'indirimbo ya kabiri turaririmba indirimbo ya 29, numéro 29 au iya sauveur 29 ngo mukiza w'igitangaza, umwami wanje, imana yanje ya 29. Sauveur adorable ô Jésus mon roi Mukiza mwami Yesu mana yanje, plein de grâce à toi je me muri wewe niho ninyegeza, wewe mukuru ukwizera kwanje, ndondera mu nyonga hawe. Muri wewe niho ninyegeza, gitandara c'ukwizera kwanje, muri kino gihugu c'umwuma. en toi je me cache ta grâce ton amour Muri wewe niho ninyegeza mu rukundo rwawe, mu buntu bwawe
haza ubugingo bwanje bunyotewe, haza ubugingo bwanje bunyotewe. Sauveur adorable, ô Jésus, mon roi, tu ôtes Mukiza mwami wanje, ukuraho imitwaro yanje n'imigozi yanje. Nkemu wawe aranshigikira akagenzura intambuko zanje, akampa agakuraho umutwaro wanje. Muri wewe niho ninyegeza gitandara c'ukwizera kwanje. Mu isi yumye ninyegeza muri wewe, mu rukundo rwawe no mu buntu bwawe. Haza umutima wanje unyotewe, haza umutima wanje unyotewe. Rempli de ta bonté, ô fille de bonheur, qui déborde Ubuzima bwuzuye umunezero buva mu butunzi bwawe. Ndaririmba haleluya, icubahiro kibica umwami. Nkorera umwami ubudahumeka. Ni muri wewe niho ninyegeza gitandara cyo kwizera kwanje, mu gihugu c'umwuma kirimo inyota. Muri wewe niho ninyegeza mu rukundo rwawe no mu buntu bwawe. Haza ubugingo bwanje bunyotewe, haza ubugingo bwanje bunyotewe. Quand il reviendra, j'entendrai son appel Igihe azoza nzokumva umuhamagaro wiwe, dans les lieux. ubwo azokwishura mu bicu. Bonheur il y aura avec lui, Umunezero mbega uzoba uhari hamwe nawe mu ijuru, toujours son visage. twitegereza mu maso hiwe. À toi, je me cache, rocher de ma foi. Muri wewe niho ninyegeza gitandara cyo kwizera kwanje, mu gihugu cumye. En toi, je me cache, Muri wewe ton amour. niho ninyegeza mu buntu bwawe no mu rukundo rwawe. Haza umutima wanje unyotewe, haza umutima wanje unyotewe. En toi, je me cache, rocher de ma foi. Muri wewe niho ninyegeza gitandara cyo kwizera kwanje, mu gihugu cumye c'umwumira. Je me cache, Muri wewe ton amour. niho ninyegeza mu buntu bwawe no mu rukundo rwawe. Haza ubugingo bwanje bunyotewe, haza ubugingo bwanje bunyotewe. Merci. Murakoze. Und wenn ich in Wolken des Himmels Et quand je serai enlevé sur les lieux du ciel, Ngo igihe nzozamurwa hejuru y'ibicu mu bwiza, nous attendons. ico gihe turindiriye, Et nous attendons turarindiriye ce moment. Et nous sommes préparés ico gihe, pour ce moment. kandi twiteguriye ico gihe Pour que quand le Seigneur ko reviendra, igihe umwami azogaruka, quand il reviendra, igihe azogaruka sur les nuées, ku bicu, comme le témoignage nk'uko lors de sa montée au ciel, il igishinga nahe gihari igihe aduga mu ijuru havuga ngo azogaruka nk'uko agiye, azobatwara aho ari. Shaka kuba nzoba mpari, shaka kuzoba mpari. chacun le dise, Umwe wese abivuga ku bwiwe ngo shaka kuzoba mpari. c'est important. Ico nico kintu Ce nyamukuru, n'est pas de l'égoïsme. si ukwikunda uko. Je sais, Ndabizi nous voulons tous être présents. twese dushaka kuzoba duhari, Mais d'abord moi. ariko ubwa mbere jewe, Et ensuite, hanyuma toujours encore vous tous. namwe mwese. Et quand cela arrivera, Igihe ibyo bizoshika bizoba ari nous ne iby'ubwiza, savons pas comment, ntituzi ingene bizomera, ariko turafise ibishinga nahe cela yuko arrivera comme ça. Il nous ibyo restera la chasse. bizoba uko kandi tugomba gufatana n'ivyo nyene. Ibyo dufise gushika ubu n'indirimbo twaririmbye À l'ombre du rocher, ngo mu gitutu c'igitandara, le désert, le soleil
mu isi yumye izuba ryaka mu gitutu c'igitandara turahembuka tukaza tukavuga tuti uri we soko y'ubuzima bwanje ni umwami ubwiwe ijambo iryo twumvise tuguma dufatanije naryo nk'uko twabiririmbye mu ndirimbo turashaka kuba dufatanye n'ijambo bwiwe bwa mbere imbere ko ndabyibagira hari intasho nyinshi twahawe bene data bizera ijambo bizera ubutumwa bari kumwe natwe bajana natwe mu nzira bava mu bihugu bitandukanye n'ahandi hatandukanye kandi byaba bigoye kuvuga amazina yabo bose ariko bafatanije natwe kandi batumenyesha haba mu kwandika cyangwa mu guhamagara ku telefone hariya hose umwami ashoboye guhezagira atanga inkomezi gushika ku iherezo tuba bizigirwa dushishikara gushika umwami agarutse. Nshaka gusoma izaburi zaburi 145 zaburi 145 Mana yanje mwami wanje ndagushira hejuru nzoshebagiza izina ryawe ibi bitazoshira nzokwama ngushemagiza uko bukeye nzoshima izina ryawe ibi bitazoshira. Zaburi 145 ubure umurongo wa 3 Uhoraho arahambaye abereye gushimwa cyane ubukuru bwiwe ntibushobora guserangurika. Que chaque génération célèbre ses œuvres. Aburungano rumwe bazoshimira aburundi ibikorwa vyawe babiganire iby'inkomezi wakoze. Nzovuga ubwiza bw'igitinyiro c'icobero cawe nzoririmba ibikorwa bitangaje wakoze. On parlera de ta puissance. Abantu bazovuga inkomezi z'ibikorwa vyawe biteye ubwoba nanje nzomenyekanisha ubukuru bwawe. Bazokwibukiriza ukugira neza kwawe kwinshi baririmbe ukugororoka kwawe. Uhoraho n'umunyabuntu yuzuye imbabazi ateba kuraka agira ikigongwe cinshi. Uhoraho agira neza bose imbabazi ziwe ziri kuvyo yaremye byose. Uhoraho ibyo waremye byose bizogushima abakunzi bawe bazogushimagiza. Bazovuga ubwiza bw'ubwami bwawe bandagaze ububasha bwawe kugira ngo bamenyeshe abana b'abantu iby'inkomezi wakoze n'ubwiza bw'igitinyiro c'ubwami bwawe. Ubwami bwawe n'ubwami bw'ibihe bidashira ubugabe bwawe buzohangama ukurunganwe ruzogenda rukurikira urundi. Uhoraho aramira abatemba bose yemesha abahetamye bose. Byose biguhanga amaso. Umurongo wa 15 n'uyu munsi naho hagati buri twebwe ahantu hose aho ibyizigiro bihawe umwami abahetamye bose arabemesha agashigikira abariko baratembagara. Amaso ya byose biguhanga amaso ngo nawe ukabigaburira ibyo kurya byabyo igihe kigeze. Upfumbatura ikiganza igipfunsi cyawe ugahaza ukwifuza kw'ibiriho byose. Uhoraho aragoroka mu nzira ziwe zose n'umunyabuntu mu bikorwa byiwe byose. Uhoraho aba hafi y'abamwambaza bose y'abamwambaza mu by'ukuri canke ngo mu bwizigirwa bose. Azoshitsa ivyo abamwubaha bagomba. Il exauce leur cri, il entend leur cri et il les sauve. Kandi azokumva gutakamba kwabo abakize. Uhoraho azigama abamukunda bose ariko abanyakibi bose azobahonya. Akanwa kanje kazovuga ishibwe ry'Uhoraho abafise imibiri bose nibashemagize izina ryiwe ryera ibihe bitazoshira. Natwe ubu turashaka kubikora turahaguruka
tubikore ensemble, kandi twese hamwe louer le Seigneur et lui remettre ce jour. duhimbaze umwami tumushimire. Data uri mu ijuru, turagushimira kubw'ubwizigirwa n'ubuntu bwawe, turagushimira Ton amour précieux kubwo urukundo bwawe rw'igiciro ufite ku bwacu. de ce que jusqu'à maintenant turagushimira n'umutima wose gushika ku isaha waratuziganije mu ijambo ryawe, kandi uradufasha mwami, uradukomeza ku ijambo ryawe. tu relèves tous ceux qui sont tombés. uhagurutsa Tu fais grâce là où il y a la maladie. abatembagaye ukize ahari indwara. turagushimira n'umutima wacu wose kubw'ubuntu bwawe n'ubwizigwa bwawe. turagusabye umugisha wawe na twebwe abakoranye aho ijambo ryawe ryose ryumvikana. ndagushimira kubw'ubwizigwa bwawe bwose n'ubuntu bwawe mu izina ryawe ry'igiciro rya Yesu, amen. turicara. turasoma ijambo dukura muri Yohana wa mbere 5:13, igice cya mbere cya Yohana 5 umurongo wa 13. ibyo ndabibandikiye mwebwe mwizeye izina ry'umwana w'Imana, kugira ngo mumenye yuko mufise ubugingo budashira, kandi ubu nibwo bushizi bw'ubwoba dufise kuri yo. nuko iyo dusabye ikintu cyose gihwanye n'ibyo igomba itwumva. umurongo wa 15, kandi ko tuzi yuko yumva icyo dusabye cyose, bitumenyesha yuko duhawe ibyo twayisabye. umurongo wa 16, umuntu niyabona mwene data wundi akora icyaha kitari icyo kumwicisha, asenge, ngo azohesha ubugingo abakoze ibyaha bitari ibyo kubicisha. hariho icyaha cyo kwicisha, icyo si cyo mvuze ko asengera. umurongo wa 17, ukugabitinya kose ni icyaha, kandi hari icyaha kitari icyo kwicisha. umurongo wa 18, turazi yuko umuntu wese abyawe n'Imana adakora ibyaha, ariko umwe yabyagwa n'Imana aramuzigama, kandi wa mubi ntamukorako. umurongo wa 19, turazi yuko turi ab'Imana, kandi ku isi yose iri muri wa mubi. umurongo wa 20, kandi tuzi yuko umwana w'Imana yaje akaduha ubwenge ngo tumenye y'ukuri, kandi turi mu y'ukuri, turi mu mwana wayo Yesu Kristo. iyo niyo Mana nyakuri n'ubugingo budashira. bana bato, mwirinde ibigirwamana. gushikano iri jambo ryera ry'igiciro ry'Imana, turahaguruka kandi kugira ngo dusenge. turagushimira kubw'ubwizigwa bwawe mwami, ko twemerera kuba dukoraniye hano turi imbere yawe. turagushimira kubw'ijambo ryawe ry'igiciro. turanezerwa cyane ko dufite ijambo ryawe, ko dushobora kuba tuvoma mu ijambo ryawe ubudahumeka, inkomezi zishasha n'ubuzima bushasha. mwami turanezerwa cyane mwami, uduhezagire uyu mugoroba, uduhezagirane n'ubwoko bwawe bwose, uhezagire bose Mana yanje, uhezagire n'imitwaro urayizi yose, urazi n'umubabaro mwami. twebwe ntituzi two kubwira, ariko uturabe, urazi imitima y'abasemerera, nta kintu kimwe kikunyegejwe. urabe neza n'imbabazi zawe, utange ubufasha ubwo bakeneye, na cyane cyane mushiki wacu Pisik, umuhagurutse umukize Mana yizigirwa, ko dushobora kuza gusa kuri wewe tukaguha byose mu biganza byawe. ubyemere mwami, wemere gushima kwacu no gusenga kwacu, ufashe ubwoko bwawe, ubwimbaze, buguhe icubahiro. haleluya mwami, ugumane natwe mu ikoraniro ryose mu izina rya Yesu, amen. amen. turicara. kumbure dusubire turirimbe kandi ikitabirizo ngo ndanezerwa mwami ko ndi uwawe. ndanezerwa ko ndi uwawe.
t'appartenir par grâce. nshobora kuba uwawe Tu m'as kubw'ubuntu libéré de mes péchés wambohoye ku byaha byanje et m'a rendu pur. wa- Je suis sûr, wangize Seigneur, uwo d'être à toi. uhumanutse ndanezerwa ko ndi uwawe Frère Franck, muri data frank plus près de la maison. ngo hafi Plus yo muhira près de la maison. hafi yo muhira Plus près de la maison. hafi yo muhira Bientôt, le travail sera terminé. vuba ibikorwa bizorangira nzoruhukira muhira Plus près de la maison. hafi yo muhira Près de la maison. hafi yo muhira Bientôt, vuba l'œuvre sera terminée. igikorwa Alors, kizohera je kizohera me reposerai à la maison. nzoruhukira muhira Nous souhaitons également la turipfuriza bienvenue ce soir. ikaze bose kuri uyu mugoroba Nous sommes très heureux de turanezerewe cyane ko dushobora kwizera ibyo dusomba mu byanditswe byera Et nous l'avons entendu maintes et maintes fois de la bouche. twabyumvise kenshi cyane mu kanwa ka muri data Branham L'incrédulité ukutizera est à l'origine de toutes choses, niyo nkomoko y'ibintu byose derrière laquelle se muri ibyo satani aba yinyegejemwo et la méfiance envers Dieu ukutizera no kudashaka kwizigira imana n'ijambo ryayo hanyuma umwansi aba ari mu gikorwa guhera mu itongo rya edeni pour semer le kugira ngo abibe gukekeranya no kutizera de Dieu ku biraba ijambo ry'imana mu mitima y'abantu et tous ceux kandi qui l'ont écouté abantu bose bamuteze amatwi chuter. baraguye Mais Dieu avait des hommes et les a placés sur terre. imana ariko yari ifise abantu kandi yabashyize hano ku isi batumviriza umwansi batumviriza n'ibyo asobanura Rien d'autre que de l'incrédulité. muri ibyo nta kindi kirimo kiretse gukekeranya kutizera harimo za niba canke ngo ariko imana ifise abantu N'écoute pas ce que l'ennemi batumviriza a à offrir. ibyo umwansi ashaka gutanga ariko bo bizera ijambo ry'imana nk'uko nyine ryanditse Il y a des gens qui hariho abantu penchés sur la Bible, qui bahengamiye kuri bibiliya sont la comprendre et qui bashatse kurondera kuyitahura hanyuma batibukira mu kutizera kubera yuko batagiye mu majambo yahishuwe n'imana bajanye kwizera kwabo n'umutima wuguruye ariko bajanye mu buryo babyibazamwo mu bwenge bwabo puis ils ont lu dans hanyuma l'Évangile, bagasoma mu butumwa bwiza bumwe ngo babiri bari babambanywe na kristo baramurogoseko hanyuma mu yindi vanjiri bagasoma ngo umwe wenyine niwe yamurogoseko uwundi nawe akamwambaza hanyuma ubwo nyine bagaca bavuga ati ni gute none iri rishobora kuba ari ijambo ry'imana mais celui qui a ariko umuntu afise mwe mu w'imana abona mu buryo butomoye inkuru guhera ku ntango babiri ku ntango bose ntibatahura ibyo ari byo hanyuma bagira ikintu bavuga kitameze neza iyo ni Mateyo 27:44 hanyuma umwe yikubita gikiriza baravuga muri Luka 23:43 aravuga ati mwami ngira ikigongo je ndi umunyabyaha hanyuma umwe mu bavuga butumwa avuga igice kimwe uwundi akavuga ikindi kandi byose ni ukuri gutunganya sont aussi simples. ibintu birasanzwe nk'uko nyine bimeze iyo ubifashe uko biri hanyuma muhemu w'imana akaza kudufasha Il en est, akavuga ati il en a été ainsi. byari bimeze uko bibwira abantu kugira ngo bamenye ingene byagenze ariko abanyateolojiya bo bimena umutwe hanyuma bakazimirira mu ijambo ry'imana n'ibintu byose bakora Mais remercier soit le Seigneur. ariko dushimire umwami kubwo abantu bashobora kwizera n'imitima yabo yose Celui qui cherche de umuntu arondera ibintu nk'ibyo byo gushaka kugwanisha ibintu bimeze nk'ibihanganye muri bibiliya azoyibona ariko n'urondera imana nawe azoyibona uwo yishuriye abafashijwe rimwe burundu il sait où il en est, abazi ahagaze en est, et abazi s'il retrouve dans la Bible quelque niyo chose muri bibiliya hasanzwe ikintu classé pour le moment, tudashobora gutondeka muri uwo mwanya nk'emu w'imana aduha igihe le pourront. aho tuzobishobora D'ailleurs, ici, un mbere article hano ndafise ikinyamakuru gikugwa hebdomadaire. mu binyamakuru bya buri ndwi Je ne vais pas vous lire. sinshaka kubasomera umutwe wawo bijanye no gusobanura
bibiliya mu buryo bushasha muri ibyo On travaillait 17 ngo ecclésiastiques ngo protestants. abanyeshengero 17 bo mu giporoti barakoranye n'abakatolika 17 baraja hamwe. Hariho rero uwivuga ko Magazine ku profane. kinyamakuru Profane yavuze uko abyiyumvira, Il est écrit handitswe ngo une Bible jetable. ngo ni bibiliya yo guta, On a donc tout changé. ngo bahinduye ibintu byose babihindura ukuntu byari bimeze gushikaho bayigize idashobora kumenyekana. Turashobora gusoma hano Alors que Luther ngo mu gihe a traduit Luteri le récit de la création, yari yasobanuye mu bijanye n'igisoma kivuga ibyo kurema mu isezerano rya kera, ngo muhemu w'Imana yatambatamba hejuru y'amazi, dusoma guhera ubwo havuga ngo ibihuhusi byarahuhuta ku mazi. quelqu'un peut-il imaginer ça? Mbega umuntu ashobora kwibaza ikintu nk'icyo? C'est ce qu'on lit maintenant dans la nouvelle Ubwo nibyo ngo dusoma muri Bibiliya nshasha, laquelle on ngo muri iyo ngo hakorewemo cyane abo bo mu ishengero ryo mu Budagi, mu ruhande rumwe bwo mu burengerazuba no mu burasirazuba, d'Autriche muri Autriche no muri Suisse. Hano hari uburoro bukenya yagiye arafata, ont le droit hanyuma de faire cela. ngo barafise uburenganzira bwo gukora ibintu nk'ibyo, ariko ukuri kurogota ngo ubu rero ngo biri muri Bibiliya nshasha. Haravugwa ku bijanye n'ico gisomwa cyo muri Bibiliya, hariho n'imigani y'ibintu bimwe bimwe muri Bibiliya iba ihuza neza n'ibintu by'ubuzima bwa buri munsi, kandi ibyo byatanzwe nk'ibintu by'ubwenge bwa hano muri buno buzima. Ariko kumbure reka nshobora kubisoma mu ico ntaco bitwaye. Byanditse mu migani 31 umurongo wa 6 n'uw'indwi, ngo muhe ibiboreza abantu bihebye, muhe vino abo imitima ibabaye. Umurongo w'indwi ngo nibanywe bibagire ubworo bwabo, ntaze yibuke ukundi imibabaro yewe. Ubu rero muri iyo Bibiliya aravuga ngo Bibiliya ngo ico kiyeri niwo muvinyu ngo ni byiza ku muntu ahagaze neza, ngo aburegwe yibagire umubaro wiwe. Murashobora kubaza ikintu nk'ico kikaba gashigwa muri iyo Bibiliya isobanuwe mushasha, hanyuma bakaba ari abanyateolojiya b'imyaturire ibiri itandukanye. Jeresi natangaye igihe umugabo umwe mu Buhinde yarambajije ngo tugire ikiganiro tugirana, arambwira ati mbega urashobora kunsobanurira ingene bikoreka yuko twiga yuko na cyane cyane muri Amerika no mu Bwongereza no mu Burayi n'ahandi, ngo imigwi y'amadini ngo ibigaragara hanyuma ikagurishwa. None uyu munsi ninde aca mu Bwongereza cyangwa muri Amerika hanyuma akabona nyine mu magwi y'amadini haba handitse ngo nibyo kugurishwa, biba bisigura ngo for sale, ngo nibyo kugurisha. Jewe ubwanje sinari kubyizera, ndashobora kubajana mu bisagara aho imigwi y'amadini yahinduwe ububare. Sinashaka koresha iryo jambo akabare k'ijoro. Hanyuma uwo mugabo hariya i Madras yarambajije ati urashobora kunyishura, urashobora kunsigura impamvu ibyo ari by'ukuri n'impamvu bimeze ko nyene. Ubundi irindi jambo uko ni kurogota ibintu bakoranye n'aya majambo yera y'igiciro. Ngibi ibyo rero uwo munyamakuru yandika avuga, aravuga ngo dusanga mu mvugo ikoriteri yabivuga ngo dusanga inkuru nziza muri ubwo busobanuro, ugasanga aho kuvugwa ngo inkumi z'ibijuju, ahubwo ubwo n'ubusobanuzi bwa Luteri. Aho turi muri Matayo 25 niho tugeze, aho kuvuga inkumi z'ibijuju ngo dusoma ngo abakobwa batiyumvira. Abasoma muri Matayo 25 muri Bibiliya shasha ntibasanga ijambo inkumi y'ikigugu, ngo basanga ngo ni umukobwa atiyumvira. Rero ni cyago gikonyaco aho kuyoba canke gutimana aho bigeze, kutubaha Imana aho bigeze birarenze, biruzuye, nta kindi gisigaye keretse uburake bw'Imana kwisuka mu kugabitira kose kw'abantu
bahumishijwe n'ubwibone bwabo. Ceux qui lisent l'histoire de la Abantu naissance basoma iyi nkuru ivuga ugusoma kwa Yesu ntibagisoma ngo ni inkumi yasamye inda, ahubwo bavuga ngo ni umugore akiri muto yasamye. Ibyo ahubwo ni icago. Ntidushobora kwibaza aho bigeze ubwo bupfu cyangwa ubwo busazi aho abantu bamaze kugera mu kugwa. Hanyuma ukwizera ntigwakuweho n'igikomunisme canke igisosialisme canke ibyo aribyo byose by'imitwarire uko batwara, ahubwo ukwizera kuweho kwagiriwe nabi n'abantu batwaye ijambo ry'Imana abarikoresha. Nibo bakuye ukwizera, basanga ukwizera mu bizera. Hanyuma ninde yotangara yuko abizera nivyo turindiriye kandi nivyo twiteze kubw'ubuntu bw'Imana. Imana yugurure amaso n'abanyuma. Nasomye iyindi raporo imwe, icegeranyo kimwe cyo umupastori yanditse ku biraba amashengero ari hamwe y'isi yose. Imbere yuko yaranditse ibyashobora na 18:4 hamwe n'indi mirongo ya Bibiliya ihuza nabyo. We yavuze icifuzo ciwe cyo gushaka kuba ari umwizigirwa ku ndahiro yakoze igihe yashigwa mu ivugabutumwa, ngo kuvuga ubutumwa bwiza bihuje n'ibintu byose byabaye igihe haba ubugorozi. Hanyuma yongera ko yuko ibyo ngo bishigwamo ngo birongeramo ko papa ari antikristo. Hanyuma ibintu byose byari bihungabanye, ariko nari nezerewe kumva yuko hariho abantu batahura ku kanota ka nyuma ngo bwoko bwanje sohoka iyo ngaho, ntukore ku kintu kimwe gihumanye kugira ngo ntugire umugabane ku byago byiwe. Ibyo ushobora na 18:4 umwuzuro wo kutubaha Imana w'ubwibone hamwe n'ibintu byose ibyo dushobora gusangaho mu majambo no mu byo bavuga birarenze, biruzuye, birisuka ku rundi ruhande. Ariko turazi yuko umwami yihata kuha ubuntu abiwe, kandi ko dushikira agace k'agasongero aho ishengero ry'isezerano rishasha ryari rihari igihe ryari ritanguye. Mbega no basomera ikindi hano, kuko Ibrahim batanga ibiyeri hamwe n'amasosiso mu ngaburo y'umwami. Ibyo ntibishobora kuba ari iby'ukuri. Ibyo ni ibintu bitagihari canke bigora kubahuka ko tubivuga, kuko twumva ko uburake bw'Imana bushobora guturika. Ninde yomanuka ibyo bintu byose akabiheraheza ibihari uyu munsi, ibivugwa mu merekezo yose? Ninde yovuga ibintu ngibyo? Reka twibagire ibintu iby'Imana izokwitwararika mu gihe gikwiye, ibyo ubwayo izokwitaho. Igikorwa cacu ni ugutangaza agakiza kuzuye muri Yesu Kristo no gushimira Imana kubw'impano yo kwizera. Tukayishimira kubwo impano y'ijambo ryayo no kubwo buntu bwayo itwemerera kunezerwa ubudahumeka twebwe nk'abantu abagiriwe ubuntu n'Imana, tukumva tukizera ivy'Imana ikora ubu. Ntibavuga gusa ngo Imana yarapfuye, ahubwo bavuga ngo baranabitwenga, bakayitwenga, bagatwenga n'ijambo ryayo. Nimyumvire yuko umuntu ubu asoma muri Bibiliya nshasha ngo ibihuhusi byari bihuhota ku mazi. Ibyo bipfaniki n'Imana yavuze ngo umuco nubeho, kandi ibyo ntibikiri muri Bibiliya nshasha. Kuri bo ngo Imana yavuze gusa ngo ni heyuke. Ibyo biragoye kubyumvira yuko umwana w'Imana yosoma Bibiliya imeze nk'uko. Kumbure
birashoboka yuko biba ari byiza yuko bibiliya imwe twoyibika ahantu runaka ninde yobimenya kumbure umunsi umwe bazovuga ngo nimusome bibiliya yose kugira ngo mwese mumigishwe mu buryo bumwe hanyuma bibiliya zanyu zine muzishire ku ruhande ntitubizi ntituzicoshika ariko ikintu kimwe kizwi neza nuko nabo twaka bibiliya ijambo ry'Imana ryanditse mu mitima yacu hano ryanditswe n'ikaramu ryamwe mu yera nimba byotegerezwa gushika ibyo bagategerezwa byosaba ko badukura ku mutima wacu rero kugira ngo bashikire ijambo ry'Imana kuko ijambo ry'Imana riri imbere muri twebwe kandi ibyo turabishima Imana bidagiriye aho bigarukira mbega tarashiki banje bagenzi mbega iyo si impano y'Imana muri kino gihe dufise basize urufatiro rwa bibiliya gushikaho ibintu byose byatembagaye ariko umwami we arafise amasigarira arafise ubwoko bwaturanijwe abaherezi bacami abantu bagendera mu bunzira ziwe bakora kugomba kwiwe bagashobora kwizera ijambo ryayo n'imitima yabo yose n'ubugingo bwabo bwose gusa nibyigitangaza yuko Imana yaduhaye muri kino gihe cyo tubayemwo gutahura ukubona ibintu neza k'umugambi wayo wose wagakiza kugira ngo tumenye yuko no kureka Imana canke kuyobeye kwakateza kuza umuntu w'umunyabyaha ategerezwa kuza kwahakana Imana kwa Imana byategerezwa kuza bikaja hejuru twarabisomye muri Mateyo 24:12 ngo urukundo ruzotimba muri benshi ariko hariho amasigarira abo urukundo rwa mbere rugarukamwo umuriro w'Imana wa mbere ugarukamwo ishaka n'ijambo ry'umwami bikaza ivyabaye kuri twebwe umuco umurika cyane nkuko Paulo abivuga muri Petero wa 2 igice ca mbere murongo wa 19 ngo mugira neza gushira ku mutima ijambo ry'ubuhanuzi rimeze nk'umuco wakira ahijimye umuhanuzi yaravuze ngo umwijima ufutse isi umwijima uri ku bantu turabibona Yesaya 63:2 tunako ariko bimeze ariko ngo kuri wewe umuco uzohaguruka turashobora kuva ari ku muhanuzi Yesaya 60 tukaja mu Bikorino ba 2:4 nimba ntibeshe aho Paulo avuga yuko ngo turabona umuco w'Imana mu maso ha Yesu Kristo Abikorino ba 2:4 turashobora kuja mu Bikorino mu Bitseruka ba 2:5 kane aho Paulo avuga murongo wa 4 ngo mwoni muri mwiza kugira ngo uwo munsi ubaze ko giturumbuka muri abana b'umuco mwambare rero bigwanishwa by'umuco n'ibindi ni byigitangaza gusa kubona ibyo bintu byose tukabikurikira tukabyakira imbere muri twebwe kuri ibyo ohongera ko igikorwa c'Imana hagati muri twebwe ibyo bituma niyumvira ku ijambo ry'umwami mu byakozwe n'intumwa 1:8 hamwe no muri Yesaya 43 umurongo w'10 ni nkaho aho Imana yavuga mu isezerano rya kera muri Yesaya 43 akavuga ngo muri byabona byanje Yakobo uruwana toranije uwo nacaguye uwo naturanije kandi miseno rishasha naho akabwira abigishwa biwe ibyakozwe n'umwa 1:8 ngo muri byabona byanje icabona ni giki icabona sumuntu asubiramo ibyo abandi bavuze icabona kibagihari igihe ikintu kibaye aho rebwira ku ntango umwami yagize abantu bari bahari haba mu isezerano rya kera canke muri rishasha yarafise ibyabona by'ubwiza bwiwe ibyabona byabonye ibitangaza ibyabona byabonye ibikorwa byiwe nako bimeze miseno rishasha ngo muri byabona byanje ntiyashizeho gusa ubukozi ibikorwa byo gukora canke impano mu ishengero ariko yaravuze ngo mu byakozwe 1:8 ngo mugume i Yerusalemu gushika aho muzokwambikirwa ububasha buva mu ijuru niyo muzoba ibyabona aho ubushobozi bwo mu ijuru aho ubushobozi bwamwe mu yera aho bushobora kugaragarira mu ishengero ry'Imana nzima aho niho
hashobora gushingirwa inaha iby'Imana ikora, ibyo ivuga n'ibyo isohoza mu buryo yishuramwo nibwo yigaragarizamo. Igihe dusoma mu byakozwe n'intumwa rimwe yuko umwami Yesu inyuma yo kuzuka kwiwe yagaragarije abigishwa biwe yuko yari muzima biciye ku bimenyetso byinshi, turazi icyo ibyo bisigura. Barabibonye, barabyumvise, ibyakozwe rimwe gatatu. Abantu rero batizera nimba bari bashaka kubyanka bakavuga ngo ninde yabibonye, bashobora gukoranya abigishwa. Pawulo akavuga mu Bikorinto ba mbere 15 ngo umwami Yesu yiyeretse abene data basaga 500 icyarimwe. Abikorinto ba mbere 15:6. Ariko yaravuze imbere yuko apfa aravuga ngo ndacari kumwe namwe igihe gito, ngo isi nizosubira kumbona ariko mweho muzombona. Yohana 14:18. Yesu Kristo ni wa wundi ejo, uyu munsi kandi nibihe bidashira. Abeburayo 13:8 ngo ariko mwebwe ni kuvuga abiwe, abigishwa biwe, abahawe ububasha bwiwe, ububasha bwo kuzuka, ububasha bwa mwemu yera, ibyabona by'igikorwa c'Imana, abo nibo byabona byiwe. Hanyuma turashika muri Yohana rimwe twamaze kumva ijambo rikugwa muri Yohana rimwe rivugwa mu buryo butomoye ngo wariho cyariho mbere na mbere, ico twumvise, ico twabonye n'amaso yacu, ico twitegereje, ico amaso yacu yakoze ko niwe jambo y'ubugingo. Umurongo wa 2. Kandi ubwo bugingo bwarerekanywe, turabubona, turabushingira intahe, kandi tubabarira iby'ubwo bugingo budashira bwamanye na Data wa twese, tukabwerekwa. Iri jambo rihuza neza n'ibintu byasomwe mu ntango mu gice 5 ko ntariya naho havugwa umunyakuri n'ubugingo budashira. Yohana igice cya mbere 5:20 ngo n'ubugingo budashira muri Data niho twabishuriwe. Hano twasomye rero ngo ariko turazi yuko umwana w'Imana yaje, Yohana wa mbere 5:20, umwana w'Imana yaje akaduha ubwenge ngo tumenye y'ukuri, kandi turi mu y'ukuri, turi mu mwana wayo Yesu Kristo. Iyo niyo Mana nyakuri n'ubugingo budashira. Turashimira cyane umwami yuko Imana guhera ku ntango yagize abantu bari bahari igihe yabirika iravuga, bari bahari igihe yasohoza ibikorwa byayo, igihe yakora ibitangaza, igihe yatanga amabwiriza. Hariho abantu abo yashobora kwizigira, abantu bari bayizera nubwo bari bafise intege nke, barataka mu bugingo bwabo no mu mitima yabo, batakambira Imana nzima kugira ngo ibagire ikigongwe, ibafashe. Ariko mu mitima yabo misi yose barizera, kandi Imana yarabafasha, bandanya ikabishurira nka nzima, nk'ihari, niyo kwizigirwa, kandi ko izoguma ariyo kwizigirwa gushika aho tuzova mu kwizera tukabona ibyo twizeye, ngo muzoba ibyabona byanje. Ibyo byankoze ko cyane mw'iyi minsi iheruka, nyine mu mvugo aho umwami Yesu ashizeho ubukozi butandukanye mu ishengero. Ariko ubwo bimaze iki yuko umuntu ari umuvugabutumwa adashobora gushinga intahe ku byo Imana yakoze, nimba atanga gusa ubutumwa bw'inkuru nziza bufatiye ku byo yumvise bivugwa, cyangwa bifatiye ku byo we ashoboye. None bimaze iki ko uwundi nawe akora ikindi gikorwa mu ishengero? Nimba tutumviriza ngo tumenye abantu babaye ibyabona by'ubuntu n'ubushobozi bw'igitangaza bw'Imana, abantu bashobora kuvuga ngo nari ndi hajya, nari mpari igihe umwami yavuga, nari mpari igihe yakora, nari mpari igihe ibi na biriya byaba.
c'est ce que Dieu veut faire de nous. ico nico imana ishaka kutugira On ne peut trouver de telles personnes que kandi abo dushobora kubasanga abo bantu dushobora kubasanga gusa aho ubushobozi bwa mwemu yera buriko burakora kuko byari bimeze ku ntango depuis la Pentecôte. guhera kuri pantekoti mu ishengero turabizi yuko hari ibintu byinshi byabaye ku ntango Et nous l'avons déjà dit. kandi twamaze kubivuga hano Chaque chapitre buri gice c'isezerano rishasha kirafise indi ndunduro yacu Pawulo araza akavuga ngo jewe umugurano n'intumwa ya Yesu Kristo hanyuma yaheza ibyete byiwe aravuga ngo mubaramutse bose haba i Roma canke mu yandi makoraniro Mais les actes des apôtres, ariko ibyakozwe n'intumwa ntibifise iherezo nta ndunduro yabyo ihari nta muntu qui serait apôtre, aza yoba ari intumwa mu byakozwe que Jésus-Christ a enseigné. ari intumwa mu byanditswe bya mbere ariko bijyanye no kuvuga ibyo Yesu Kristo yakoze guhera ku ntango hanyuma n'ibyo yagiye arigisha gushika ku iherezo ubu rero ku iherezo turi ku iherezo turashaka kubona no kumva ibyo yakoze En tant que son peuple, nous y avons droit et twebwe mu bwoko bwiwe turafise uburenganzira yatanze à ses amabwirizwa muri ibyo bihe ku ntumwa ziwe inyuma yo kubabazwa kwiwe yahaye abiwe fait de même aujourd'hui. ibyo yahaye abiwe niko abikora n'uyu munsi C'est manifesté vivant à yigaragaje ko ari muzima kuri bo biciye ku bimenyamenya byinshi ndiyumvira yuko natwe dushobora kuvuga ibyo bintu ngere uyu munsi yatwishuriye nka muzima nk'uhari par de nombreuses preuves. biciye ku bimenyetso byinshi yerekanye Nous avons tous vécu ibyo twese twabayemo ibyo kandi tuzi que seul Dieu, yuko par sa grâce, ni imana gusa biciye ku buntu bwayo accomplir. yashoboye gukora ibyo bintu byose Verset 8. Mais vous umurongo w'umunani recevrez ngo une puissance ariko muzohabwa ubushobozi sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem. mwe niyabaza ko muzoba ibyabona byanje muri Yerusalemu i Yudaya i Samariya no gushika ku mpera z'isi Oh, que le Seigneur puisse réussir. umwami ashobore Remplir kutwuzuza birushirije ubushobozi bwa mwe muyera wiwe que davantage de grandes choses puissent birushirije ibintu bihambaye bishobore kubaho ukwizera kwacu kube gukomeye twabyumvise mu ntangamarara nitwasenga nko kugomba kw'Imana kuri Imana izotwishura kandi izoduha ibyo tuyisaba sindabizi nimba des requêtes particulières mufise imitwaro idasanzwe fait à Dieu. Il y yo a kuzanira Imana hariho abantu jour buri munsi une nouvelle requête. baba bafise umutwaro mushasha baba Des enfants à bimereye nk'abana kuri Noweli barashobora kwandika urutonde bakavuga ibintu byose bifuza hanyuma bakabizanira umwami kugira ngo abyeshure kumbure façon n'uburyo bwiza de faire, je ne sais pas. ko kubikora sindabizi Personnellement, jewe ubwanje eu très peu de choses concrètes. nagize ibintu bike cyane mu buzima bwanje biba Entre les mains du biruko Seigneur. Je prie simplement au Dieu biruko byo guha umwami ndamubwira gusa ati mana ndongora mfata ubuzima bwanje ndagusabye ufate mu gikorwa cyawe ndi uwawe nta rutonde rw'ibintu by'ibyifuzo baguzuye mba mfise nshaka ariko mba mfise gusa iki ngo mwami ndi hano fasha kugira ngo ngende mu nzira yawe menye ijambo ryawe menye gukora ukugomba kwawe nisengesha iryo rihimbara Imana sinkeneye guhangayika kumenya nimba izogishura ndabizi ko izogishura kuko riba risenzwe ririhoje no kugomba kwayo ariko umuntu asenze agasengera ibintu bwiwe nawe akekera nyako aho rero isengesho ryiwe nta nkomezi rigira isengesho rigaragaza ubushobozi bw'Imana iyo gukekeranya kose kwagiye ku ruhande iyo tutazi nimba ibyo dusengera bidahuje no kugomba kw'Imana ahubwo twategerezwa kurindira gushika aho tubimenyeye ibyo dusaba bihuje no kugomba kw'Imana kugira ngo ntitubwire Imana tutizera ariko iyo tubwira Imana dushobora kubikora mu kwizera kuzuye
kandi dushobora kubikora gusa iyo tuzanye imitwaro, iyo dushobora kuyizanira, iyo ifata ihuje n'ijambo ryayo. Aho rero turabizi yuko izotwishura kandi kizoduha ibyo iduha ku bw'ubuntu. Aranditswe hano muri Yohana 1:5-17 ngo ukugabitanya kose ni icaha. Ego ukugabitanya gushaka kudushikira kungana gute? Kumbure misi yose ntitubimenya, twiyumvira ku tuntu dufata minenekwe bikomeye canke bibi dukorera abantu rimwe rimwe, ni ibintu bito bito tutanabona, ahubwo ibintu tutanamenya. Ndiyumvira yuko n'umwanditsi wa Zaburi mbere asenga muri Zaburi 19:3 akavuga ngo Mana mbabarira amakosa yanje anyegeje. Rimwe rimwe ibintu babinyegeje ntitunabibone, ariko Imana yo irabizi, kandi ibyanditswe byera biravuga muri Yohana 15:2 ngo ishami ryose riguma muri we rirahumanurwa, riratuturwa ngo rigira ibyamwa byinshi, kandi arihumanura. Ibyo navyo biri no muri Yohana 1:3 ngo nimba dufite ibyo byizigiro muri twebwe turiyeza ubwacu. Ni jambo niryo shaka gusoma muri Yohana 1:3 umurongo wa kabiri. Yohana 1:3 ni cete ngo abo nkunda none turabana b'Imana, ariko ko tuzomera ntikurayishurwa. Ico tuzi nuko Yesu niyahishurwa tuzosa nawe, ko tuzomuraba uko ari. Umurongo wa 3 kuko umuntu wese amuzika kw'ibyo afite ibyo byizigiro ariyeza nkuko ari uwera. Ibyo turabivuga mu ndirimbo kandi turabivuga no mu masengesho. Twebwe nk'abantu ntidushoboye, ariko dushira ibyizigiro byacu muri we, mu Mana nzima, kandi turabizi yuko yamaze kuduhumanura biciye ku bushobozi bw'amaraso yiwe, yaratwishikaniye biciye ku bushobozi bwamwe wiwe, kugira ngo tucike inzabya z'ucubahiro ciwe, kugira ngo tugaragaze ubushobozi bwiwe, tugaragaze n'ububasha bwiwe, kugira ngo abe ari hano ashobore kuvuga, ashobore gukora natwe tubivyabona by'ibyo yavuze kandi yakoze. Ariko kuri ibyo bisi yose babikwiye yuko amanuka hagati muri twebwe biciye mu bushobozi bwamwe mu yera. Ibyo ntibikoreka kireka tumuhaye ukwizera kuzuye. Ndizera yuko umwe wese muri twebwe guhera ku wa mbere gushika ku wa nyuma yugurukiye igikorwa ca mpwemu yera. Ego n'umutima byuzuye ushikaniwe Mana. Ndazi yuko umwami mu mbazi ziwe hano agumiza amaso yiwe kuri twebwe, aguma turaba, aratucunze, kandi yasezeranje ko webwe wazofata ibituraba ibyacu. Abantu babaye icabona c'igikorwa c'Imana muri kino kibanza guhera imyaka myinshi mbere n'imbere yaho, bafise ukwizigira byuzuye mu byo Imana ivuga ku bw'ubuntu, ku byo isohoza. Rero nta mpamvu n'imwe yo gushiraho akabazana kamwe mu buryo bucanke ubundi, ahubwo dushobora kuvuga gusa amina, kuko turazi yuko mpwemu w'Imana arera, kandi ko yejeje inzabya akoresha. Yashikanye ururimi kugira ngo havugwe ibigororotse imbere yiwe. Ibyo we nyine ubwiwe yovuga abaye ari hano, kandi rero tumubonye ari mu nyama, afite umubiri, yihaye ubwo buryo mu ishengero kugira ngo ubukozi bubandanye. Ibyo umwami Yesu yakoze hano ku isi ubwiwe, ibyo yakoze akigendera hano ku isi, ubwo bukozi bushobore kubandanya, kandi abikore hano ku isi biciye ku ishengero ry'umubiri wiwe. Umwuzuro uyuzura byose muri bose. Abanyefeso 1:23. Uko niko rero tunezerwa ku ijambo ry'umwami. Nimba dushaka uyu munsi kuzana imitwaro ihuje no kugomba kwiwe, turashobora kuvuga tuti mwami nyuzuza mpwemu yera, soza isezerano ryawe, kugira ngo mwe wese ugiti ciwe ashobore kuba icabona c'ubushobozi ndengakamere bw'Imana, kugira ngo umwe wese ashobore kugira umwimenyerezo na Yesu Kristo ubushobozi bwo kuzuka, kugira ngo ntidushobore gusa kuvuga ngo ego yari hagati muri twebwe, ariko umwe wese ashobore kuvuga ngo yanyishuriye. Turaririmba mu ndirimbo ngo wariyishuye
pas seulement parmi nous, atari gusa hagati muri twebwe ariko ngo waranyishuriye jewe mwami mu mbabazi zawe nyinshi kandi ibyo byabaye hano ku bw'ubuntu. nous avons également entendu Twumvise tous, chacun individuellement, yuko bose umwe wese ku ruhande rwiwe acirwa muri iryo sezerano hamwe n'Imana, umwe wese arabwirwa, umwe wese akogwa ko n'igikorwa ca mpwemu yera. très très triste. Turababara cyane iyo On n'est pas saisi abantu bose badafashwe n'igikorwa c'Imana. de plus triste. Nta kintu gihari kibabaza mu ishengero rya Yesu Kristo Voir quelqu'un laisser nko kubona umuntu areka igikorwa c'Imana kikagenda dans le bateau aturiye muri ubwo bwato, adakoze ku mwami, adakoze ku buyonga bw'impuzu ziwe, ngo avuge ati mwami uraza ukagenda hano, ndabyumva birakwiye ko tubivuga mu kwizera. Aho rero hari ikintu kiba, ariko iyo ubwacu twigumaraza tukavuga tuti abandi barahezagirwa ariko jewe nta kintu kimwe ndumva, parler aho rero twavugiye mu kutizera, et nous n'avons pas honoré le Seigneur. Mais ntitwubashe umwami. Ariko iyo tubona ko mwe mu w'Imana amanuka tukavuga tuti mwami ubu rero jewe ndirekuye nduyuguruye nshaka gukora ko mu kwizera, ubu rero uri hagati mirongo yacu uciye hafi yanjye, ubu nenda gukora ko rero hari ikintu kiba, déjà quelque chose s'est passé. hari ikintu cyabaye. Ariko iyo ibyo tubisunitse tukabishyira kure tukavuga tuti kumbure ubu rero uri imbere mwami nturi hano inyuma, Que cela signifie ibyo bisigura iki? penser avec foi. Mutegereza kwiyumvira mu kwizera kandi mugakora mu buryo bufatana n'ibikorwa ku buryo ukwizera gukora, kuko Yesu Kristo aba yani imbere muri uwo mwanya nyine, akaba ari mu mirongo yose hamwe n'umwe wese muri mwebwe, ntabohanye n'ibihe canke n'ubwaguke bw'ahantu ko hameze, ari hagati muri twebwe, abwira umwe wese ashobora kumukorako akamwumva akagirwa imyerezo nawe. Rero twese tuzoba ibyabona by'ubushobozi bwiwe n'ubuntu bwiwe bw'igitangaza ashobora kutwigaragariza ngo ariko mwewe muzohabwa ubushobozi igihe mwe mu Imana azuza kuri mwebwe ibyakozwe 1:8 ngo muzoba ibyabona byanje ubwa mbere ubushobozi bwa mwe mu yera. Ibyo twakoze hano mu buryo bw'itangaza mu ndwi ziheruka mu mezi arenganye n'ibihe n'imyaka yose irenganye, byashobotse gusa kubera ko ubushobozi bwa mwe mu yera bwaramanuka, bamwe munsi yo gusigwa kwa mwe mu yera bashoboye gukoreshwa kugira ngo duhabwe umugisha twese turabinezerwa. Nk'akarorero, umuntu ahagaze hafi y'isoko ry'amazi ariko aravoma amazi, birashoboka ko umwe avoma abandi benshi bakanwa. Rero nuko ariko bishoboka ko Imana irashobora gukoresha rimwe rimwe ugwavya, hanyuma akaba ariho abantu benshi banwa bakanezerwa ku byo Imana ikora ku bw'ubuntu. Ibyo byumviro byose by'igiciro by'ijambo ryayo, kuyigira icizere, kuyizera, kuyibona ihari mu ikoraniro ry'abera, kuyumva ivuga, kuyibona ikora ku buryo bw'uko tuba tuzi duti mwami ni jewe utumbereje ku rutoke, ni jewe wabwiye, ni jewe ushaka kuzura za mwe mu yera, ndagufatiye ku ijambo, nshaka kuba icabona cawe, nshaka kuba icabona c'ivyo ukora, nshaka gushobora gushinga inayi yuko nabonye ubwanje n'ibindi. Muzobona ko umwami azimanuka hagati muri twebwe. Ritegerezwa kuba ari isengesho riva ku mutima, atari isengesho ryo kwagiriza, nshobora kwagiriza Imana. Turashobora gusa kuvuga tuti mwami watanze isezerano, kandi turabizi yuko nta na rimwe mu masezerano yawe yoshobora gusigara adasohoje, aho umwami urabisohoza ku bw'ubuntu. Yasezeranije kuzura umunsi ugira gatatu, yadutse ku munsi ugira gatatu, yasohoje amasezerano yose ayo yatanze. Yaravuze ngo azobanziriza i Galilaya, yarabikoze. Yaravuze ngo nzogaruka kuri mwebwe, yaragarutse. Yaravuze ngo nzobarungikira umwitsa, yaramurungitse. Yagumije amasezerano yose. Ni Imana, si umuntu kugira ngo ibeshe, ibyo ivuga ni ukuri. Hanyuma twasomye ngo turi mu y'ukuri, Yohana 1:5-20. Murazi icyo bisigura turi mu y'ukuri,
byose n'ukuri byose n'ukuri nta kibanza cyo gukekeranya cyo gutizera cyangwa ikindi kintu cyo cyose tuba turi mu y'ukuri turi mu mwana wayo kandi uyo umwana niyo mana nyakuri n'ubugingo budashira dushoboye gutahura ibyo uyu munsi turi mu y'ukuri kandi tuba twuzuye ukuri kwayo ububeshi bwose n'ibinyoma byose biba byamaze kuzimangana muri twebwe ikintu gishasha cy'ukuri c'Imana kiba kivutse ku bw'ubuntu kamere kayo karatwuzura mwemu wayo yafashe ikibanza muri twebwe kugira ngo ashobore gukora ibikorwa biciye muri twebwe ku bw'ubuntu dushobore gucika umunezero wo kuba tugira umunezero wo kuba ibyabona bizima by'ijambo rizima byo kuba no kwe kuzima tubona kandi twumva ibintu nkuko byari bimeze ku ntango kera mu byakozwe n'umwa umwami Yesu yigaragaje nka muzima ku ntango yaravuze avugana n'abiwe ababwira amabanga y'ubwami bw'Imana ku ntango yatanze amabwiriza itanga isezerano kandi ni wa mbere kandi ni wa nyuma muri kino gihe yashoboye kubwira abigishwa biwe kera ngo mwebwe mwahawe kumenya amabanga y'ubwami bw'Imana yarafise byinshi atubwira yadushyize ku ruhande kandi yatumenyesheje ijambo ryiwe n'ukugomba kwiwe mu buryo bw'igitangaza umugisha wiwe wera n'ubuntu bwiwe bibe kuri twebwe kandi mwemu wiwe ashobore kwama iminsi yose aganje muri twebwe nimba atakeneye ko dufite icyo kuzana cyangwa icyo gusaba reka twese twinjire hano muri kino kibanza dutakamba mu buryo bukomeje tuti mana suka mwemu wawe muri twebwe ganza muri twebwe nk'uko wabisezeranije ngo mwemu wanje ari hagati muri mwebwe kandi ibyo bisengesho byacu ntidushaka kubwira Imana ibyo itegereza gukora yo ubwayo irabizi dushaka kubwira gusa tuti mwami suka mwemu wawe kuri twe twese ganza hagati muri twebwe bihoje no kugomba kwawe kora ibyo ushaka gukora turi hano kugira ngo tukugamburukire tukwizere kandi tukugirire icizere aho rero kubw'ubuntu bwiwe azobikora hahimbazwe izina ryiwe ry'ubwiza amen.